imbonera kure n'abana bacu nibiswi vy'inkona bikura bigace bimbonera kure wiyatatse kumbonera kure uba wiyatatse. Muri CNDD-FDD mwarihaye intumbero yo kutihanganira umuntu akoze amakosa, mbere na bamwe mu bakora amakosa barahanwa bagakugwa mu mabanga, ariko kandi budakeye na kabiri harimwo abaca bagenwa mu yandi mabanga. Mbega mugambwe CNDD-FDD mwabonye yuko guha amabanga uwakoze amakosa ari ico gihano gikomeye? Abatazi ico intambara no kumarana ntabyo kugwana mu nda ngo mwakoresheje ingufu nyinshi, yari yegre na Ayer Hilal kugira zigire egalite zitere penalty mu ntambara. Ikibazo c'igitoro kiriko kirareza imyaka 5 nirenga, ubu naho hiyongeye ko ikibazo cy'umuyaga nkuba gumucikagurika. Mbega hamwe vyobandanya ukubiri uno munsi, ihangiro rya leta igihugu kico bacifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060 rizokunda? Haja nimba ubona igitoro kibura nikibura kubera teko turarondera tunatafuta, mugabo umenye uretse nuko kare cyahora kibura kiriho, ubu kirabura kinagoranye kuronka kubera intambara ziri kwisi. Ijya Detroit umurozi izana enkare igitoro. Rero uko igitoro kibagiki abakomeye ibihugu bikomeye byo bitanga kuronka kuko nivyo bifise amameri azana igitoro. None uraza yuko ubushinwa bugiye ku isoko wewe derembeza uturitiri miliyoni 30 nagitwara amamiliyoni ibihumbi by'amatoni. Umva rero ni ibyo mugabo turi ku kivi, nibaza yuko ko ibyo twari twavuze yuko amafaranga y'ikawa ashobora kugura igitoro kandi bitabuja mu ngiro tuzobanana tuze kugira ngo gize kiraboneka. Muri CNDD-FDD mwarihaye intumbero yo kutihanganira umuntu akoze amakosa, mbere na bamwe mu bakora amakosa barahanwa bagakugwa mu mabanga, ariko kandi budakeye na kabiri harimwo abaca bagenwa mu yandi mabanga. Mbega mugambwe CNDD-FDD mwabonye yuko guha amabanga uwakoze amakosa ari ico gihano gikomeye? Abarundi barakeneye kumenya ivyo baba bononye ko biba byatunganijwe mu gihe umuntu amaze gukugwa yagirizwa amakosa. Abakora amakosa bagenwa, je narabivuze mu 2021 nabwiye nshuro mukuru w'igihugu navuze umugumya banga wese azokorane nabi mukure mu muturungikire mugambwe tumukarishe. None wowe ucumuye wibaza ko ari igicumuro kitazoharigwa? Aho mwese muca muva ku isi, nimba ucumuye wese yo cavaho. Abantu baracumura tukabazana turi mu mugambo turafise seriri je gukarisha abantu baza barakora makosha, mugabo sukuvuga ko tubaca baherayo. Umuntu tumuhinduye twamupanga acagaruka ku kazi. Rero bavuga ngo twace tubagena mu yandi mabanga. None hejeje je ntanga raporo ni wa wundi mwari mwandungikiye mu myaka 3 nahejeje kumupanga anaweza gafanya kazi yoyote. None ari ngora zirimo. Nabonye handi bavuze ngo bari bafite ikibazo cy'isukari ngo niyo mwarungitse. Kirabaza none isukari tuvuze tuti we iyo modoka yawe ntiziraza gutora isukari naho wewe uri kwakora muri iyo. Kamera kavuga tuti kugira rero tubinyarutse reka tukwime iyo modoka kugira icyo kibazo gihere. Icyo sigihano cya mbere. Icya kabiri nuze mu karanga mutima kwa Emeli. Turafise umwarimu karanga mutima ngaha. Iyo baho tubamenya bose kwabaza turabazana igihugu kiba gitagatifu. Hariho rero n'abakora amakosa nitunabamenye, ugasanga badindije ibikorwa bakadindiza mugabo umuntu yakoze ikosa
tukabimenya tukamuhana tukamuhanura ateza gusura mu bandi aha mwese ni natafise ikosha basi ndadacumura tuje mu bicumuro rero turaba umuntu adacumura none ntiwamuri kuvuga ngo mana mushobora byose ngira ikigongwe ntabwo iri igongwe byo wakosheje haje no kara kirazira yuko umuntu muhora ikosha rega turabantu ninde yambaye ninde yagiye mu ijuru ngaha kwise baracumura abantu kuri iyi si iri kwizuba riturira akazi imvura y'urubura ibikoko bijyana abantu bacumura mugabo umuntu yakoze ikosha uramuhana ukamuhanura urashobora kumuhanura bwa mbere hamukamuhana cyangwa ukamuhana hamukamuhanura kugira ngo ahinduke abo umuntu usanze asuye kuja ku murongo ucukubita mu ntuze mu murongo abandi bakaca bajya ku kazi yo ntimugire ngo ngo yakazikira ngo nanje muzombona ngo nzomwereke rega ari abantu bavuga basenga yuko umuntu yokora ikosa bagaca baryoherwa bakanywa n'inzoga ngo shango nakabara muhanye kweri ngo reka niyongere none iyo nzigo igutwaraye twemu umugabo twashizeho ngene umuntu akora ikosa ingene ahanwa ingene ahanurwa agakarishwa agasubira ku murongo none uco egatwe n'umugambi w'abavyeyi none umwana wewe untufise abana none umwana akoze ikosa ucuvuga ngo gena hagayini nguzerere ngo ntuzoga kwino ngaha uhenda babazi bisura abavyeyi twese yego umugabo n'umuvyeyi ega n'abana ntibashoboka muhira ashaka kugarana muga ntumuheba ugize imana ugacumuhanura agashira ku murongo ahabuco ucunaho nuko mushimira turi umwana mwiza naguhanuye wavyumvise natwe rero abagumya banga bose baja muhira ni mu rugo ningo ngaha twari twakurungitse gukorera ngaha vyakunaniye wavyonze nuze ngaha tugutegure tukagutegura ivyigwa vy'akaranga mutima vyinshi n'ingendo burya twarabarungikamo tuti gendura aba bandi nyene bakora ega burya ufise amakosa ni bashaka kwinguvu nyinshi gusumba gutagira amakosa muzorabe n'umwana torose none umwana w'icyangazi siwe se yasize kwinguvu gusumba abo bari muhira intama ijana ntuzi 99 ziri mu ruhongore ntuzire ukiruka n'intama imwe no kuvunika ukavunika iriki yasiba imigazo uyikwirikira ega n'ubuzima bwa misi yose n'ubuzima bwa misi yose kandi ico kintu ni ikintu gikomeye cyane cyuko umuntu akoze ikosa adaca bacaca bamuta nk'ukumengo ngira ngo yishe Yesu Kristo kwigenekerezo rya 30 mu kakaro 2026 biciye ku rubuga X arigo Twitter mu mvugo ya kera k'umugambwe CNDD FDD twarabonye amasanamu yerekana ko mwari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Vietnam eka mbere mukaba mwararonse n'akaryo ko kuganira n'indongozi z'umugambwe wa gikomuniste w'igihugu ca Vietnam CPV mu mfunyapfunyo y'igifaransa akaba ari nawo uri ku butegetsi nyene iteka mufatiye ku vyo mwiboneye n'ivyo mwayagiwe n'indongozi z'icyo gihugu mwaganiriye igihugu ca Vietnam cavuye he ubu kigeze he mu bijanye n'iterambere akazo hagira kabiri hari ivyo mwabonye Uburundi bwo kwigira kuri ico gihugu kigenzi cyane cyane mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu ni nkibihe bindi bisata mwabonye ko ico gihugu coshiramwo imitahe mu Burundi mu ntumbero yo gushigikirana kiretse igisata cyo gutumatumanako Vietnam muri gihugu gipanze mu misi tutankuruka yabagumya banga kuza kuraba ngene abandi bakoze Vietnam ni gihugu cyahuye n'ingorane nyinshi Vietnam iri mu
muri ya groupe Ubufaransa bwa colonize hariya muri Asie du Sud-Est bita Indochine. Indochine yari igizwe na Vietnam, Laos na Cambodia. Hanyuma kubera isi mu myaka y'1940 haje communisme, le nord du Vietnam yaciba abakomuniste, le sud igumana hamwe n'abafaransa n'abanyamerika. Muga kubera cyari igihugu kimwe habaye kugomba kwisubiza hamwe, mugabo abafaransa baragwana baratsindwa, abanyamerika baraza gufasha bo mu manuko kugira ngo baneshe bo muraruko aruhuka babatekeje. Hanyuma Amerika icafatira ibihano kuva ico gihe. Muga naho bari mu bihano, iyo ntambara ya Vietnam yatwaye miliyoni 3 z'abanyagihugu n'abasoda, abasoda miliyoni n'abanyagihugu miliyoni 2. Mugabo baravuga bati twebwe tugombe duhone, ntimugenda mudufatanya igihugu cyacu. Harageze n'igihe Amerika ikoresha ibigwanisho biturira bigasiga ibiti, ubwatsi, imirima yose yahiye. Abanyagihugu bahungira ku metero 9 mu kuzimu. Bari barose umwanya wo kwimba amatinere bahungiramwo ku metero 3 bwa mbere. Abanyamerika bazana amabombe bakaca bahashira ku metero 3, bahungira kuri 6, baca bazana gaze, bapompamo gaze n'amazi. Bibashikiye baca bahungira ku metero 9 mu kuzimu. Bavuyeyo babirukana. Urumva n'igihugu cyaciye mu ngorane. Mugabo uravye aho kigeze, kiri mu bihugu 200 kw'isi bikomeye mu by'ubutunzi. Rero icyo umuntu yigirako ni ingene umuntu akomera mu ngorane. Utagira inasenge arisenga, babafatiye ibihano. Mugabo ubu uravye aho bageze bari rwego rwiza. Urumva bigiye bizotubera akarorero. Rero twarasinye amasezerano yo gufashanya hagati y'umugambi CNDD-FDD n'umugambi Parti Communiste du Vietnam kugira ngo tuhanahane ubumenyi, tuganire, turike y'abantu baze. Hama hariho n'ibisata bindi ntaza kuvugira ngaha kuko bizoca muri leta kugira ngo bace tuje tukomeza baza n'uburyo bumwe mu bisata bimwe byo gushira amahera ngaha kugira ngo dutere imbere. Nijya shira hamwe rya mitere n'igiwabo n'igiwabo. Mugabo n'abantu kabisa byavuye mu cuya, byavuye mu maraso y'abanyavietnam. N'abakozi barakora, n'ubu barakora, bafise hafi abantu miliyoni hafi 100 barakora. N'igihugu kirekire gifise uburebure bw'ibirometero 2000. Mugabo bwaguke ni kushika ibirometero 100 kuva ruguru ku Bushinwa umanuka epfo ngira ngo hafi ya za Malaysia. Ni igihugu kirekire cyane. Rero mu migenda bizogiranira niyo yo guhanahana iyo experience bafise mu ngorane. Twese ngaha twaragiye mu bihugu byinshi bifise ingorane kugira tumenye umuntu ari mu ngorane nyine abaho. Cyende umukwe n'amahenzo amateka twacyane n'abakatari bari ifatiye ambarugo, ibihugu byose by'abarabu birayiboza n'indege tugiye Doha. Bari basigaje irembo, indege zicamo mu kwinjira no mu gusohoka. Twaragenda tukinjira meja kuri Iran, hama tukadukata tuja muri Oman, igihugu cyo muri Afrika. Twaca twongera ku isaha yo kuzunguruka kubera ibihano. Mugabo baravuga bati uvunitse acamya gucumbagira, mwebwe muzova mu bihano mukomeye. Ega nibo badukomeje. Kumbe nivyo ibihano ni vyiza kuko umuntu ugumye umuha acamenyera guseka. Ati umwimye urazora umwana umucukije. Twege kera mama agomo ducuza yasiga umubirizi kwibere agasiga. Ugiye gushira ku muntu ukumva birarura, yo wacuza kurondera ibijungu urya ibere rya barivuyeho, ucubaza ati ntateke nta kijumbu. Uracera igihano ni ciza cyane, ucukomera ukarondeza. Je ndaza abarundi bose bakomeye. Mugabo hariho bimwe twara turonka, reka ndabereke. None nk'abantu mumbabarire, nk'umuntu yabazi yuko ari umugwiza atunga kubera kozi isoko ya leta. Isoko ya leta Banki Mondiale yazanye amahera yo gukora iki, abantu bagaca basumisiona. Ugasanga ikintu c'imiliyardi 10 bayikoze ku miliyardi 20, bagaca bunguka 10. Izo 10 rero ubuzibuze bacavuga ati isi yarubamye, igihugu carubamye. Oro havuyeho yafashanye yacatwara 50%. Urumva rero reka tuje ku kivi dukore. Imbere yuko rero ndangiza nagomba mbwira abantu bose ari ngaha
ko itariki 29 z'uku kwezi kwa Myandagaro nimbonera kure, umunsi wahariwe imbonera kure zimwe mwahora muvuga nabi. Twego twavuze umwe wese arera umwana wiwe, twarahaye n'agasopa abantu baza batuvugira nabi imbonera kure. Imbonera kure n'abana bacu, nibiswi vy'inkona bikura bigace bimbonera kure. Wiyatatse kumbonera kure uba wiyatatse ku bavyeyi. Nta ndagukunda ndakwagira umwana. Kwa 29 zotangura 27 28 tuzofita seminaire canke conference yimbonera kure n'ibindi bihugu bizaba vyaje Igitega. Duce tugenda itariki 29 kuri stade Ingoma, niho tuzadukoraniye. Kandi uyo munsi hazoza abantu bose kuva kumbonera kuri ibiswi vy'inkona vy'imyaka 17 kubera mu kwa mbere bifite 18 bizotora. Abafite 17 mwaka uzazufisa 18 bazotora niho uzozana ibiswi vy'inkona biri munsi. Tuzosubira kubikoresha mu mwaka mu wundi mwaka atamatora, ni demonstration. Rero turabaha ikaze bazoshobora gushika Igitega, intara ya Makamba, intara ya Burungabambe. Tuzotwara abatari bake, nimba barapanze neza tuzotwara shika 500 twege kubera tuva kure. Hama abandi intara ya Gitega nizotwakira, abandi bose batekanijwe nyine azoshikaho. Nico nagomba mpereze ko muri make ibibazo by'ubutunzi ni ibibazo vyizwe mu nama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye kwa 2022-2023 ukwezi kwa 4 2024. Tumaze imyaka 2 n'amezi 4 turi ku kivi kandi ntitwidoga. Twarabwiye leta muduhenda hendere turonke duke kukwifashisha agatoro gakeyi, amasema keyi, imiti mikeyi. Turiko turagomba ko tuza gushika hamwe tuzoronka vyose. Umva turi ku kivi. Mu vy'umutekano abayifotoza ni bifotoze, abavuga bavuge. Twe dutegerera ku Rusizi ku mupaka gusa. Ukaza mbere nagiye muri Amerika mu 2015 mu kwa kabiri, mushikiranganje bw'imigenderanire banjako ngo mwebwe murabicanye ni namwe twishe, ngo murabicanye namwe twishe, ngo mu Cibitoke mwarisha abantu ntabaye, ngo mu kwicumi kabiri baje gutera. Twego umuntu tuvuga ko yapfuye n'umuntu aba yapfiriye ubusa, yahowe ubusa. Umuntu afise inkoho agomba kurasa uramunyarutsa kuko umushije arakugema, ni kumarana. Abatazi iceri cy'intambara, intambara no kumarana, ntabyo kugwana mu nda ngo mwakoresheje ingufu nyinshi. Yari egre na Ayer Hilali kugira zigire egalite zitere penalty mu ntambara. Ivyo rero ico cyatorewe umuti. Akamona bateye mu 2015-2016 kuko begeranye umutayi bari babafise. Apana baje baderembeza ko ndabazi bose bitigira. Baje bose bavuga turazi bitigira. Apana hajya umutamiro nturakwiye. Wajikusanye baze bakwiye kugira abarundi amajambo agabanuke. Urunwarunwa niko bavuga, hariho ururimo kuvuga ngo urunwarunwa murize kuyirondera bariko barava mu kibuga muri murashiramo urunwarunwa. Ku mutekano rero musibona wasiwasi, abantu baje ku kivi bakore mu budasa bwabo bibereho mahoro n'umutekano. Iki gihugu kirapanze.